abaririmbyi barakoze hanyuma n'umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Turaye kaze umubwiriza wacu ashishikare. Abari muri Yesu mwami wacu nta rubanza ruzobatsinda, naho Satani agenda aratontoma ribesha nta rubanza ruzobatsinda. Abari muri Yesu mwami wacu nta rubanza ruzobatsinda, naho Satani agenda aratontoma ribesha nta rubanza ruzobatsinda. Twamaze gutanga kaze, abashitse mu nyuma nabo nyine turabahaye kaze, kandi turamaze kumva ibitari bike muri izi ndirimbo. Cigisho kivuye muri iyi ndirimbo, nta mahoro ku munyavyaha, naho yogira ngo afise byinshi bitarimwo Kristo, nta mahoro. Ariko kandi ukumubonye bagikinye akagenda akagaruka, si bose bagenda ngo bagaruke. Hari abagenda bakagumayo, hari ubaza ngo nzogenda nce ngaruka, kubera abari babintu bashize mu buhinga bwo kuririmba babigira mu ncamake. Mbega umuntu agarutse ashikira muri korari, ni mu ncamake harya birazigura harya bitahura bene vyo. None rero dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo ca Zaburi 44, Zaburi ya 44 aba ariho duhera. Ngo inyota yo kuja mu ijuru, erega hadukoranira ngaha nta yindi ntumbero, tugomba kuzoja mu ijuru, siko? Uri ngaha ku bindi woba wahushije, ariko dusome hano 44 Zaburi, dusome uriya murongo wa 20 n'uwa 21. Namba twari bagiye izina ry'Imana yacu, canke tukaya amaboko imbere y'iyindi mana, mbega Imana ntizobisuzuma? Kuko izi amabanga yo mu mitima. Amen. Namba twari bagiye izina ry'Imana yacu, canke tukaya amaboko imbere y'iyindi mana, mbega Imana ntizobisuzuma? Kuko izi amabanga yo mu mitima canke yo mu mutima. Amina. Dusomane no mu cete c'Abaroma, twasomere rimwe icete c'Abaroma canke icete Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 2 umurongo ugira 3. Ibice 2 umurongo ugira 3. Wewe ga muntu uhinyura abakora ibisa bityo, nawe ubikora, mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza Imana ica? Wewe ga muntu uhinyura abakora ibisa bityo, nawe ubikora, mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza Imana ica? 16. Niko bizoba ku munsi Imana izocira amabanga y'abantu amateka muri Yesu Kristo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buvuga. Yesu adutabare. N'aya majambo y'Imana, Imana yasize mu mutima wanje ngo tuganire, twibukanye. Twasomye hano muri Zaburi aho twahereye ko Imana ariyo ishobora gusuzuma umutima w'umuntu. Namba Bibiliya yavuze ngo namba twari
bagizina ry'Imana, tukaya amaboko imbere y'iyindi Mana, ngo mbega Imana ntizobisuzuma. Imana rero irafise ibisuzumisho, turaza kuva kuri iri jambo rivuga urubanza rw'Imana. Urubanza rw'Imana ko tumaze kuduga hariya Abaroma niko twabisanze. Mbega muntu wewe kuvuga ko abantu bakora ivyaha batazoja mu ijuru kandi nawe ukabikora ukabahinyura, ugahinyura abakora ivyaha ku mugaragaro, nawe ubikora mu mbisho, mbega uzokira urubanza Imana ica? Gusuzuma kw'Imana, turaza kubona mu bice nka bitatu: urubanza ku muntu, urubanza ku byavuzwe, n'urubanza ku byakozwe. Kandi turagerageza kuvyegeranya mu mwanya ukwiye mutoyi. Hano uyu mwanditsi rero avuga ngo none Imana ntizobisuzuma kuko izi amabanga yo mu mutima. Mu mutima ni kure. Haraho umuntu aryoherwa ngo ndamuzi cyane no mu mutima, beshera hiyo umuzi hehe? N'umudamu wawe muryamana ntawuzi mu mutima, n'umushinga ntawe wawe ntawuzi mu mutima, kitavuze cyo n'umwana wawe ntawuzi mu mutima. Hariho rero ibintu byitwa amabanga yo mu mutima asuzumwa n'Imana gusa, atawundi muntu n'umwe abimenya. Witije mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya 16 ndidusomayo, niho ubona ingene umukozi w'Imana umuvugishwa Samweli agiye kurobanura Dawidi ngo umwami agira kabiri w'ihanga rya Isirayeli. Abonye imfura ya Isaya yavuze ati ntagukekeranya n'uyu nyene, amuravye uburebure ubunini igihagararo, ati nguyu muntu akwiye guhagarara imbere y'ihanga rya Isirayeli. Imana yamubwiye ati sigaho, wewe waravye inyuma, jewe sindaba inyuma. Inyuma hari abantu bazi kunama, mugabo imbere ari igiti c'umuka. Hariho abantu no kwambara zimwe azihonyoramwo ngo yerekane ko azi kwambara neza. Nkiva ruguru nari umwana naka 13, ndavye rero abantu bo mu gisagara maze kwihana mugabo ku myaka 25, sindi umuntu twari kumwe muri kora arashinga intahe ati jewe nkizi ni Bujumbura. Narambona nza kuvuga buhoro buhoro ivyo bintu, nahora mbona abantu batwikiriye umutwe no mu maso bagasigaza intoboro z'amaso, ati ku birenge impuzu gakwega hasi, aho bonetse amano agacambara amashesheti kandi ari umumama. Ati ngo ndabe ntiye bari abantu baruzuye mwemu yera, no kumenyo mwemu yera yarashe. Ati mugo maze kubigenzura nsanga sivyo. Hariho rero ibintu vyerekana umuntu kumengo ndimeze neza. Ndavuga rero iki? Ibintu amabanga yo mu mutima. Ibi vyaha bitari vy'amabanga biroroshe, biracigwa imanza. Ivyo ntavyo Imana izoza gukurikirana. Oya, abantu barabishobora, baragwahukanya bati wewe ko wagize iki rorera. Nta mageragezwa ari muri ibi. Ariko amabanga yo mu mutima ni gikorwa cyanye n'umutima. Bibiliya ngayambariye ngo Imana mbega ntizobisuzuma. Erega nisuzuma nk'abantu. Oya, nigeze gusoma igitabo
urazozana kwereka aho nabisomye n'umwanditsi umwe yavyanditse ba bantu baryosha inkuru hari abantu bazi kuryosha inkuru ngo bari mu cyumba aho basengera bariko barasenga amasengesho yahiye yo yahiye rero biba bimeze ukundi kuntu mugabo ngo bari bafise umutwaro umwe kandi bari bawuhuriyeko bati nukuri mwene data aragwaye kandi nta kindi agwaye amafyigo muganga yaramupinya asanga agwaye amafyigo none rero dusenga Imana kugira ngo iyo Mana yo mwijuru itabura kubigenza idutabarira umusenzi mwene data asubire ku gicaniro dusengesho ntiryari ryiza barasenga ariko ikibazo nawe uko barasenga none sanga Imana itamukijije iryo fyigo rikoroka rivuye hehe hari ibyo dusenga tukongera twagira gute tugakora baca bahuza inama muri ico cumba turatoye umugambi rero dusenga Imana ituronderere ifyigo byo kuja muri uyo mugwayi aze mu gikorwa kuko abaganga baravuga ko iyo atamaze gupfa yose ngo yononekare hapfuye nka rimwe canke barashobora kuyakura uyu mugabo rimwe ryabonetse umuntu akabaho ivyo bigwa n'abaganga je ndavyonze ni namatwi yacu bavuze ngo arasuma nta matwi asuma kuko amatwi ntagenda we utagiye hari ivyo wumva no kuba wagiye mu mwajanye sa amatwi gusa anyuma rero bati turahuje inama dusenge iryo gufa iryo fyigo rive muri twebwe uyo n'umurongozi w'icumba aho bariko barasengera amina bati amina Imana icurubanza Imana irabe suzumbe hakuye kuva igufa mbega muriteguye bati egome muntu Imana iza kudoma ko kwakwiye gutanga iryo gufa za kuba ari uwo nyene Imana ntimeze nk'abantu mu gusuzuma ibintu umurongozi ngo atafata iryubi canke iryoya rigeze nk'iginkoko indarirubike mu kirere uwo riza gutumbera ko ni mpema zo yamugenye nuwo catanga ifyigo muratwenze ndiko ndava guca urubanza kw'Imana nimeze nk'abantu wa murongozi w'icumba cafata rya ryubi ati rica riragenda none ko Imana iri mwijuru kandi arikoresha umuyaga umurongozi ntakoresha umuyaga arahejeje kugira ivyiwiwe rya ryubi rica rirazunguruka rero umuyaga ujana hariya uri wese avuga ati mu izina rya Yesu ntabara rungika hariya mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu naho babihuriyeko ni mu kanwa ariko mu mutima ni kure kubera Imana iz'ubwenge rya ryubi rirazunguruka no kuri wa murongozi rimutumbereye akiruka akarihunga kandi ari we yasizeho sije yo gusengera kwiherezo rero rya ryubi kubera ritumbereye wa mugabo yaciye arihunga iherezo riragwa hasi muga Imana yari yerekanye ukwiye gutanga ifyigo Imana nisuzuma ibintu nka twebwe urabikireho urabuko yifashe ngo arakunamiye yo kunamira mu kanya kwimura Imana rero izosuzuma ibintu by'amabanga yo mu mutima mbega Imana ntizobisuzuma kuko izi amabanga yo mu mutima amabanga yo mu mutima arabayo abantu barayagendana na hamwe abananira kugumya Zohura n'abana kubwire ngo iri jambo nibanga siko none ngo nakabanga ngo niwe ndakabariye undakwibiye akabanga ndihagire uzokabarira ivyo birakunda none we yari nyenevyo ko bimunaniye kugumya
wewe ubaye isakoshi urakabati abibikamwo oya na wewe uzoronka ubundi umubwira akabanga akonyene nibanga oya nibanga ryakugumyemwo ndiko ndavuga aya mabanga abantu bagenda n'ivyaha amabanga y'ugwanko amabanga y'ubusambanyi hariho Satani ahenda umuntu ngo hari umuntu yakubonye hajya warafashwe kuko urabizi nivyo rero utacira urubanza wewe Imana nivyo itocira urubanza kandi wewe wobitinya naje nobitinya ariko yoyo nizobitinya oya haba namba hariya twasomye mu cete c'abaroma wewe kuhinyura bakora ibi ko mpagaze ndabihinyura bakozi b'Imana natwe twirabe ko duhagaze duca imanza z'ivyaha ko duhagaze twahukanya urubanza rw'icaha mbega mu bazosuzumwa abambere ni twebwe hariho Satani ahenda abantu benageze kugwicisha mu ngaho ngo urumva ngo twebwe ngo nyakinama waragowe uraho ntari jewe uzohagarara imbere y'intebe y'amateka ya Kristo wewe wenyene reka tubanze dusome hari abantu bibwira ngo Imana ntizohana izohana singura urupapuro rumwe canke zibiri uje iburyo 50 turaca muri Zaburi 50 umurongo wa 16 ariko umunyakibi Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kubarira abandi amabwirizwa yanje ugashira isezerano ryanje mu kanwa kawe kuri nya nkaguhanwa ugashiburira amajambo yanje inyuma yawe iyo ubonye umusuma wemeranya nawe kandi wifatanya n'abasambanyi uhaye kibakanwa kawe ururimi rwawe rwigenera ubugunge uganama uvuga nabo uwo muvukana uremenaniriza mwene nyoko bwite ivyo urabikora nanje ngahora ukiyumvira ko mwanye nawe rwose mbanze mpagararira iyo benda isoma hanyuma kubera guhora kw'Imana kubera gutekereza kw'Imana kubera kutagira ingere ku yindi kw'Imana kubera kwihangana kw'Imana mu rwizibiri twarabivuga ijambo ryo kwihangana kw'Imana muri iyo mbo rero hariho umurasha ucumengo Imana yarabihevye yarabivuyemwo none ko byagenze uku nkaba nariye nkaba nkora nkaba ndaneza nkunguka nkaba ndima nkimbura nkaba nkundwa n'abantu ivyo ni bisanzwe hewe umviriza ntabwo ari bisanzwe kandi Imana ntiyabihevye irabibitse ibibika igihe cyavyo hari igihe ibibikiye ijya betu utasomye murongo uheza ivuga ngo ariko nzoguhana mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana umviriza naho umengo biraretswe oya nzoguhana kuri nyanka guhanwa nzoguhana kushiburira amajambo yanje inyuma yawe nzoguhana
iyo ubonye umusuma wemeranya nawe. Amafaranga aragoye koronka muri iyi minsi, haraciye igihe imyaka irenga 17 byo ndayibonye. Umuntu umwe ntiwora dandaza inzoga, ati ntazo ndandaza, zari inzoga bakura hanze, nawe yakorana n'umupagani, bagaca barongora amakarato y'inzoga, ngoya ngo sije nja kubirangura ngo turakorana, nonaho ntiwifatanije n'imboregwa none umutahe wawe usize mu mboregwa, usize mu nzoga, umutahe wawe cyangwa ufise inzu Imana yaguhezagije ukayipangisha na maraya kandi ubizi ayo mahera urarya ukumva ngo uri kurarya kandi mwene wacatanga menshi. Wifatanije n'abasuma, wifatanije n'abasambanyi, ugana muvuga nabi mwene nyoko. Abakizwa baravuga abandi nabi hariya hanze, barabavuga nabi. Ngiri muto mugakiza ncihana narigiye hagati mu gihugu, hari abantu twabana, bamwe barabanyeshuri abandi bari baraheje barakora, ahantu muri abuza abanyoye inzoga z'impeke, narazinyoye. Ngenda rero umutamakazi yarafise iyo nzoga y'impeke, hanyuma umwe muri bo ngo mbegeje niho tugurira icupa, niba bahe cyuma c'amacupa niba bahe ngo none we kutagize agenda kijijwe, ngura kijijwe, yego ngura umugaboshe, uratandukanye na naka sinovuga amazina yiwe, urya muhimbiri ngo yavuze ngo umwana we naho bageze ku mfiro ngo bakava ngo amuhembuze inzoga ntayo yomuha. Nijya n'imihimbiri jewe ga tibajya n'imihimbiri ico utaryo abandi bakarya. None mvuze neza bene data, yego hari abantu bavuga nabi bagenzi babo, abo bivukana mwene nyoko bwite, ukamuremendaniriza wewe ugakuza inkuru yiwatayuzi. Ngira ngo mwaravyumvise ibihwayo biko ravuga, hewe ninde bivuze ngo navyumvise uko, weho ngo navyumvise uko, ukazobura iyo vyaje bizanana. Mugabo wewe ukaje ukavyemeza ngo nivyo, ivyo nivyo. Ati hewe Imana naho imeze uko rero nzoguhana, ndabishira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Urubanza abantu bazorucibwa twayibonye hariya kuri 16 rigaruka muri rya jambo ry'urubanza rwo mu mutima hariya mu mabanga abantu bakora, ko wivye ntiwafatwa ucumengo nta vyaha vyabaye, kuwo wateranije atabivuze ugacumengo nta vyaha vyabaye, wasambanye ntiwatwarinda ucumengo nta vyaha vyabaye. Ariko hariya 16 ngo niko bizoba ku munsi w'Imana, ku munsi Imana izocira amabanga y'abantu amateka muri Kristo Yesu. Hari imanza zateguwe kandi hari urubanza ntiruteye ubwoba ukiri kuraburana. Ika urubanza ko ushobora gutsinda atagufise ugatsindwa kandi urufise, mukiro ko muraburana ntibiteye ubwoba. Urubanza rutera ubwoba bagiye mu mwiherero, niho umutima usimbagizwa, mbega ndatsinda canke ndatsindwa. Imana izocira imanza amabanga yo mu mutima. Hari ibintu tubwira umugore wawe abikumenye ko yoca atekera akagenda. Hari ibintu tubwira papa wawe abikumenye ko nibaza ko ngiye narasi utosubira gufungura. Ariko ivyo nyene ivyo umengo na matandara bidashoboka. Amabanga yo mu mutima, amabanga yo mu mutima. Narabonye mwarabisomye hariya mu hari wa 12 ingene
abavukanyi ba Mose Aroni na Miriyamu bagengaho bakamunegura bahera sinda amasaha bahe nayo bagejeje bamunegura atumva hamara umugabo mu nyuma Imana kuko imenya amabanga yo mu mutima ikirabahamagara ati Mose murazanana ko muri batatu muzi imbere yanje Mose ati mbega yemaganagize ndi bamaze kuhagara ati ndababaza Miriyamu na Aroni vyabagendeye gute kunegura umusavyi wanje Mose kandi aho ntibashobora kuvuga ngo yaye ntavyo twagize ngo ya ngo zani vyabona ngo ya ntibahaririye vyabagendeye gute kumunegura Mose mvugana nawe akanwana kandi ntafinze mugabo mwebwe ndabagendeye ni mu nzozi vyabagendeye gute kunegurira umukozi wanje Mose agiheza kuvuga ataco barisigura bazabona Miriyamu araturitse ku imibembe camushira inyuma yaho bashagaje Haruna ati none ko tuzize wewe bigende gute mane ngo Mose aravuga terega yakomera igihwereye dutabare yahabaze imisi 8 aho hana urugendo rwando ruhagarara ivyaha birahanwa kugira ngo umuntu abe muzima yakomeretse aravugwa utavuwe kanseri irinjira kandi kinjira bizoguhitana uhwere baguhambe none uko sukuri kaza ari gatoyi gafate kwino ngoya hazogera igihe muganga ati kugira ngo ugire amahoro nukurica ngwino ryanje yego wanke ejo bazoga ati duci kirenge kuko ntiyagarara iguma igenda toya ikirenge basi yo mucino byararenze kwino byararenze nuguci kirenge toya nzo ndacumbagiza tubondeme bagicacura ati kandi bigeze mwivi munyuma mwitako ntibacacure bamaze gushikika aho batakiyamvya urindira guhwera burya ni icyaha ni kanseri none ikintu atahandi kivurirwa atari mu maraso ya Yesu atayandi mayeri abaho atamwene nyoko canke so canke nyoko yogira amayeri ngo agutabare utokwikora ku mufuko ngo icyaha kikuveko utotanga urupangu ngo icyaha gice kikuvako umuti umwe w'icyaha n'amaraso ya Yesu gusa haleluya kandi mani izoca urubanza yihore umusiguzi wa kera ageze kutubwira ijambo namadabyibuka yerekana urukundo Imana yakunze aya maraso kugira ngo aseseke hari urukundo Imana yakunze umwana w'umuntu itanga Yesu ngo ayimbongano y'ivyaha vyacu kandi biritubwira ngo ni umwana w'ikinege 3:16 kwa Yohana ndaze ko amajambo muyame no mu mutwe mwe yavuga yatubwiye ati none nk'umuntu w'umugabo yoba afise umwana w'imyaka 3 umwana w'imyaka 3 aha mu gisagara robine itari kure yoshobora kuvoma kabido kiritiri imwe canke zibiri bikamunezera gatembagaza kunye ntangorane mbwo hagati mu gihugu bavoma nki mu masoko cye kuri ya mabombo y'abanyagihugu ari mu mwonga kure umwana uwo muha ikibido kuja kuvoma wewe ivyo kunda naho yorira tujanye kira kiritiri imwe tujane uburancereza mu nzira mugabo turajana ariko nta bido no gukorera ati mugabo hagaca haza abantu baterura ya za rudipe ziza zivuye mu rugombo badana na ya mafuso ati bagaca baterekako kuri uwo mwana kandi uwo mwana utoye ibido bagaca bamukorera iriya rudipe kandi agaca agaruka akabarira wewe se papa ntabara wewe se ugacuraba hirya kwa mu mugongo kugeza aho ya rudipe wa mwana imuturitsa kuko ayikorewe n'abansi ariko yaje guturika ugaca uhindukira uti mwaba hari ikintu munkore ku mwana wanje kandi nababaye ariko imbabazi zirahari uwo ntumbera ati ndaje gusaba imbabazi nzozimuha ndamuharire sinobera kwibuka ibyabaye ku mwana wanje mugabo utazoza ndabitse umunsi umwe wo kwihora ku
ibyabaye ku mwana wanje ubaza ngo abantu bazogenda bateke bishe natoza gusaba imbabazi azojya ntibizomanuka gukora ati ivyo ari byo byose ujya mutamanye n'umwana umunsi azihora ko yatanze umwanya wo gutunganya ngo ngende tubiheze ingingo zitarafatwa urubanza rutaraba ngo tubazwe mwabikoreye iki ega mu rubanza abantu barabaza umuntu arakubaza mu rubanza nta rubanza ruhera ngo ruburanwe abantu batavuze aravuga hari n'uwuvuga amata kama hari n'ububaza ibyo agomba kuvuga bikanka umuntu ugafatana mugabo ari mu bandi ntacyo shako uzohagarara wenyene nzohagarara jenyene muriko muranyumva Imana izokwihora izuburanya abantu naramutanze muramwica kandi mubamwishe natwe turimwo ntuzove ngo sindimwo yishwe nande si ibyaha byacu none urubanza ruzocibwa ku byo twakoze uko twitwaye urubanza ku by'abantu bavuga naho 12 kwa Matayo 3:6 n'3:7 urubanza ku by'abantu bavuga mwashitseyo 12 umurongo wa 36 no 37 kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'imwemu abantu bavuga bazoribazwa kuri wa munsi w'amateka amajambo yawe niyo azotuma utsinda canke amajambo yawe niyo azotuma utsindwa amen ntimumva ko hari urubanza none amajambo tuvuga asunitswe n'imwema abantu bafise bavuga umuntu akamara iminota 30 ariko aravuga uwundi muntu ariko aravuga nabi hariho amajambo aminwa yacu isohora abavyumva baca biruka ibyo ntibitakara amajambo abantu bavuga sunitswe n'imwemu zabo bazoyabazwa ku munsi w'amateka haryaga wavuze ngo iki haryaga wari utumbereye iki haryaga wagomba iki hari abantu bakorana ku masoko hari abantu bicarana mu mabiro hari mu makaritiye tubayemwo abantu harahume ngo bamenyanye barazinanye bagahera ku ntango bavuga ibintu batosubiramwe abantu bumva hari abantu bavuga amajambo apfuye iminwa yabo yapfuye ego nabwiye abantu nta hariho ibintu tuzocirirwa imansi n'abatwari ko mubwiye kuko ngaho dusenga Imana Imana izokora ibintu bikomeye ibintu bizotwagiriza beneda ni byinshi cyane Imana yasizeho nabwiye ntihariho byoshika ntubona ewe muratugira neza mukaduha intebe tukicara he ngizi kandi namwe ntimwicaye hasi ngizo muricaye ko z'amakorari ki namwebwe muricaye barabaye intebe nziza ariko nagenda babarira iyo abizi intebe zavuga iyo abizi intebe zavuga hari yovuze iti ariko nonaho uje kunyicara ko wewe ngaha aho uje kundondera ko aho uje kugirane ngaha uje kunyicara ko ariko ziratekanye ntizigira ubugingo zirahotse ariko umunsi imisozi izovuga nazo zizovuga umunsi ibintu byatwikiriwe byagizwe amabanga bitoca habona nazo zizovuga hari uwanditse wa kera avuga ngo imisozi imirambi izofasha Imana kuburana no guca imanza ibyagizwe amabanga bijahabona nawe nkora koko ndi pasitori hehe ndi umukristo abaja mu ijuru n'abakristo
kandi mwarimu hehe abaja mu ijuru n'abakristo kandi umuririmbyi hehe abaja mu ijuru batazotsindwa n'abakristo. Satani ntagutera amagorwa ngo ahugire ngo ururundu runini ya hehe hehe. Umuvyimba nuka uba muto cyangwa uba munini. Ndababwira n'amajambo Yesu yavuze kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'impwema abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Amajambo yawe niyazotuma utsinda canke amajambo yawe niyazotuma utsindwa. Wumva none bishobokeye umuntu atovuga amajambo makega yemwe akareka ko umuntu kwitwa ngo ibintu byose arabizi, ibintu byose yabimenye, nk'abantu usoma muri Bibiliya ngo bama barondera amakuru ngo mashasha nta gishasha. Kandi none aha ndafisemwe abantu nzi musenga Imana, abatari bakimura senga Imana mu makorale mu migwi gutyo. Hari umuntu uhora wumva kubaza ngo nta gishasha mu vy'impwemo, mu vy'impwemo haramura kubaza ngo nta gishasha, bakubaza ngo nta gishasha mu bihuha, nta gishasha. Bibiliya imbere gato mu cete cya mbere c'Abikorinto, oya mutuze ko bantu naruka ni kuri iri jambo urubanza ku by'abantu bavuga 19 umurongo wa 20. Ruka majambo yavuzwe na Yesu Kristo. Uwo ndarengutse aravuga ati mugenzi ngiye imina yawe nabitse itekeye mu kiremo kuko nagutinye ko umuntu w'umuhambazi aterura ivyo atateretse yimbura ivyo utarimye. Aramubwira ati ndagucira urubanza ku vyakuvuye mu kanwa, wa muntu wanje mubiwe n'ibindi ndabireke. Ndagucira urubanza ku vyakuvuye mu kanwa. Ibintu abantu bavuze birafise urubanza, bizosuzumwa bishigwe mu rubanza. Ibintu abantu bavuze, hari amajambo aca mu kanwa kacu vyoroshe, ariko hageze ko umuntu ayasubiramo ngo ayatunganye akamunanira. Hari ibintu tuvuga mbega bakawugira imbabazi wavuze ibitavugika. Umuntu umwe yarambajije ikibazo ngira namwishe bitari byo, ati mbega umuntu yacumuye ibicumuro 4 canke ivyaha 4 hanyuma agaca agenda gutunganya akagerageza akatura 3 mugabo kimwe kikamunanira, agaca bagati vyose nivyo ntavuze Imana imbabarire. Ati mbega uwo muntu ntaba hariwe? Ngira namwishe bitari byo, namubwiye nti ntaba hariwe ahubwo avaho yungutse icagira 5. Ikihe cyo kubesha vyari 4 none avuze 3 ikindi arakiretse kandi akizi. Si bimwe 3 yavuga, si catavuze ageretse ku ico kubesha ahagurukana 5. Yego nagiye ntango rugeza ariko reka ndarureke. Mu by'ukuri abantu ivyo twavuze erega Bibiliya ivuga ngo twese hajya navuze mugacomera nk'abakanguka. Bibiliya ntivuga ngo mwese,
twese ntituzobura guhagarara imbere y'intebe y'amateka ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe n'Imana ishimwe rimukwiye mu byo yakoze ari vyiza canke bibi. None ntiwumva twese rero umuntu wese ku gatwe kiwe azohagarara mu byo yizigiweko. Kubera iki? Igihe twazananye umuntu wese yaraje ku ruhande rwiwe avugana n'abakozi b'Imana ku ruhande rwiwe atunganye neza canke nabi ni ku ruhande rwiwe. None tuvugane mukuri naho mwarazananye muvuze ko muje gutunganya ari ubwa mbere. None umukozi w'Imana yabakiriye ntiyavuze atumwe n'abanza asohoke asigara umwe. None uwo yasigaye basohotse yoba yaramubwiye ngo none ngo wihanye ibiki wewe? Oya, umuntu wese nivyiwiwe. Hanyuma rero agacata kavuga ati Imana yambabariye kuko nihanye. Akavuga ubundi ratego je ndagenda nagiye nzoba uwo mwishengero mugabo cewe kweri wapi biragoye bijya bintu. Sawa, hari urubanza Imana izocira ivyo twavuze. Nsozera urubanza kubikogwa. Ngaha amucete pandiki ya Bikorinto urubanza kubikogwa. Cete ca mbere bandikiye ishengero ry'Ikorinto ibice 3:11 urubanza kubikorwa. Kuko irindi tanguriro atamuntu ashobora kurishira hatari ryashizweho niryo Yesu Kristo. Ariko iryo tanguriro umuntu yaryubakisha ku izahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka. Igikorwa c'umuntu wese kizoseruka wa munsi uzogiserura kuko uzohishuranwa n'umuriro. Kandi igikorwa c'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimwo. Igikorwa c'umuntu ico yubatse kuri iryo tanguriro ni carama azohabwa ingero. Igikorwa c'umuntu ni casha azobura ingero. Yamara ubwiwe azokira ariko nk'uwokowe mu muriro. Yesu ashimwe. Umviriza ngeze aha ndakunda kuhitondera kuko twega basiguze tubivuga kumwe ibi bintu bikandi biragoye kuvuga. Hariho umuntu abonye umurongo uheza avuga ngo ivyo bikorwa n'ivyasuzumwa bigasha ngo we azokira ariko nk'uwokowe mu muriro. Agaje bati ntaco kazima nzoba mbaye ndi mwijuru. Benshi bayibyakira uko ariko ego bavuga imvugo umuntu ashobora kumva no kuvuga nk'umuntu w'inkokore atakintu afise atakintu c'ubwiza bw'Imana mu bitsibo azoba afise kuko takoze. Ariko tugaruke inyuma gatoyi, ibi bikorwa bizosha n'ivyaye niho ngomba ko twovugana gatoyi. Mbega ibi bizosha n'ivyaye, ibikorwa bizosha ni bidukorera Imana kandi vy'ukuri umengo twakoze neza. Reka mvuga urugezo. Jewe ndafise umuriyoni ngaha mu mufuko mugo mu mperezwa nshizeho ibihumbi 10 mu mperezwa canke 5. Uwundi muri twebwe afise amahera 500 mu mufuko mugo akuyemo inoti y'ijana atanze imperezwa. Uwundi arasi miliyoni 100 kigira 10 ni miliyoni 10 mugo ategereje sone 100 miliyoni. None nkura nsagara nonandi no reka ndabashere senkani ndabas ni senkani yego reka ndabashere miliyoni 50 canke 5
zitanu 10 mwijana zitanu ni ca kabiri muri 50. Ivyo ababajejwe kuvyakira baravyakira. Kandi rega ntubucumuye ukoze uko wumva muri wewe urongowe. Mugabo aho wowe ucumuye ni kuri cya higira 10 ntigikwiye nawe wabibonye ko idakwiye. Ariko kuri ivyo bindi watanze uko ushoboye ntiwacumuye. Eka mugabo hageze gusuzumwa Mora Yesu yagiye aciye umugani ngo yicaye araba ngo none kwera kiba kamashikanwa twabisanzuko ntiyari yicaye atumbere ngo kwisanduku yicaye yerekeje amaso kwisanduku hajya hari amasanduku baza gushikana acara bakurikirana. Reka mvuga ivyo no munsi hari 10,000 5 2 niko zitondetse 1,000 500 100 kingorongoro ca senkani nawe dukoresha ngaha mu Burundi. Mugongo azabona uwundi muntu w'umupfakazi twaduhera tugaya kame ku rufaranga ngandika kiriho adabona kororemwo 2 mwene uku tujya turavuza ugwamo murajya amasanduku hariho abantu mugabe no sindavyumva ko sinegereye cyane haraho bazawumva mwe kubera twatuntu twuduseke mushiramwe n'utuntu twibanga tujya duseke mugabe isanduku kingorongwesha kivuza ugwamo haraho itekera mu rupapuro rero ugaho ntibize kuvuza ugwamo akororeyemo tuvuza ugwamo. Yesu ati umviriza uriya mupfakazi yakoze cyane gusumba mwebwe mwese. Abatanze menshi atariko vraiment ujya muyigisha umunsi byamunani naje nashizemo miliyoni atumviriza abandi mwese mwatanze kubibasagutse nibirenze ko mugabo uriya kutwo yari kurarira twose yasizeko. Haleluya. Wibaza none jewe nashiramo miliyoni uwo muntu agashiramo uto dusenge 2 nshizemo muri ensigara ngicenda umvirira bigeze mu muriro rero niho bizorengana. Abantu nkabo bazoja mu ijuru kuko nta mitima yayibagiriza yarakoze uko ashoboye yaragaburiye abashonje uko ashoboye yarambise abantu uko ashoboye yarakoze uko yumvise arongowe. Mugabo ntibizoge gukonyene bizosha bihishuranwa n'umuriro bicindani rero azabona bya bikorwa vyiwe ngivyo bibaye amakara y'ivyatsi. Sindabizi ngene amakara y'ivyatsi wewe yokora ngivyo bibaye ivy'ibishakashaka sindabizi amakara y'ibishakashaka ngene wewe yokora ngivyo bibaye amakara y'ibiti. Umwere kwa rigisha aravuga ati ndakwipfuriza kutazopfa kabiri nk'amakara. Baraturira hagati mu gihugu agacaza kandi azayahiye bagashikino bagaca bayongereza nta kigongwe c'amakara. Oya kabisa ntuduje muri gehinomu ubwiza ingorane. Abantu babikoze ukutariko bakiba Imana ntibazoja mu ijuru kuko n'abasuma ntibazokumva inzamba. Hari abahora bahenda abantu ngurumva ngutangiye 10 kidashitse ngurumva ngo ntuzoronka ingero ngo bizosha. Eka uzojahe n'abasuma bazokumva inzamba. Batubariye korari ya kabiri ngo parapanditariya sinjo muri tabiri niko bavugishijwe izovuga inzamba ariko abasuma nibazoyumva. Ibikorwa bizogegwa rero nibitwakoze mu mutima atajwiri ukamengo twabikoze neza nivyo bizosuzumwa rero. Amen. Ibikorwa bizosuzumwa erega hamwe bitosuzumwa twaba twarahomvye. Abantu bakuba ku rusengero nkuru ibikorwa nibisuzume harimo abantu bakora nande bakoma amashi kandi uburyo babufise. Mwebwe ntimuri jewe ndaronka amajambo atari make kandi menshi. Haruza akavuga tumviriza pasiteri ngaha aha abantu hafa kwirata ngene twatse urusengero siho bari ntibabizi kandi benshi bambarira mwere uko naco basizemwo. Urico yakoze ivyo ntavyambarira kuko yarakoreye Imana yakoreye Gerard yakoreye wowe wicaye
twese inzambi gateba ejo tuzofudika haza abandi kandi uru ndagenda gubatswe ruzoba rukiriho twakoreye Imana ntitwakoreye abantu mu byo wakoze ntugare ngo rega warya amadisha nigenda yasize kutayasize iwawe si gwawe sai wawe nayi wawe hariya sai wawe ngaha aha ni kwa data wa twese wewe urahansumba wewe habayeho utarabaho uhansumba gutari kwa data wa twese wewe erega siso gusa data dusangiye amen haleluya umviriza ibikorwa rero twakoze bizohishuranwa n'umuriro n'ivyarama duhabwa ingero batubwiye ngo bamwe bizovamo amafeza amazahabu amabuye y'igiciro izahabu rero abazizi je ntazonzi ngo iciye mu muriro irushiriza kwakaka hava kw'ingorane mugabe ibiti bicaye umunyota abo rero bakoze kutariko ibikorwa navyo bizocishwa mu rubanza bisuzumwe reka mpeze nsomye ku nsozero Imana izoshira ikintu cyose mu rubanza bona ikintu gihishijwe ariko ibi ari ciza umusiguzi Salomo musiguzi 12:13 urumva twari tuje kubabwira ijambo ry'Imana tuvuga ngo n'amajambo Imana yampaye mugabo ho Yesu azozirawe ntazova ngo nivyo bamuhaye azobazanye gwiwe mu guca imanza azokoresha gwiwe atava ngo nivyo yahawe nka twebwe 12:13 vyose vyarumviswe indunduro yabyo niyi ugirende wubaha Imana witondera ibyagazwe nayo kuko ivyo ari byo bibereye rwose umuntu wese 14 kuko Imana izoshira igikorwa cyose mu rubanza bona ikintu cyose gihishijwe ari kibi ari ciza vyiza twakora hari ibyiza twakoze mwibanga abantu ntibabimenya hari ibyiza twakoreye Imana twiherereye abantu ntibabimenya hari abantu wagaburiye abashonje abantu ntibabibona hari abantu wambitse ntiwabivuga abantu ntibabimenya hari abantu wiyumviriye ko hari imfuvyi wambitse hari imfuvyi wigishije hari aboro wagaburiye hari abapfakazi wambitse ivyo n'ibikorwa vyo mwibanga hari umunsi bizoja habona rero haleluya ariko twabonye ngo umuntu byose byarumviswe ariko indunduro ngiye ubaha Imana iki kubujije kireke iki kubwe gukora gikore niko kubaha Imana ubaha Imana kuko ibintu byose bizoshigwa mu rubanza ari bibi ari vyiza nibande batazotsindwa mbega niyo hagara imbere y'Imana agatsinda muri twebwe ninde ngo genda umugorotsi notsinda mbega nibande bazotsinda iriya ndirimbo nateye mu ntege nk'igitangura yavuze ngo ari muri Yesu umwami nta rubanza ruzobatsinda naho Satani agenda aratontoma aribesha nta rubanza ruzobatsinda nta rubanza ruzobatsinda abari muri Kristo Yesu haleluya nabo batazotsindwa gusa abari muri Kristo Yesu niko Paulo abwiye abaroma se ngo ndahasoma 8 umurongo wa mbere nuko noneho abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda sinzotsindwa kubera iki Yesu umucamanza azoba nzi nzoba ndi muri we Yesu umushikiriza manza azoba nzi nzoba ndi muri we Yesu avoka 120 mu Kirundi
mwijuri imbere y'Imana mfise umunamvugira n'umuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo nziko mutima wiwe handitswe izina ryanje kuko amvugira nta masi yobasha kumunyaga. Aratuvugira imbere y'Imana, kubw'ibyo sinzotsindwa. Satani nahama inyuma yanjye, Nyamuremyi yavuze, akandaza ibyago n'amageragezwa, ngo umwami Yesu arabitsinze ku musaraba, hamwe yavuga ati birarangiye. Ibyo birahari, ariko kandi ntibishobora kutubuza iyo tuja. Tuzohagarara tudatsinzwe rero imbere y'Imana mu gihe twabaye muri Kristo Yesu, kuko uri muri Kristo Yesu abayicare mu gishasha, ivya kera biba biheze. Ivya kera biba biheze. Ivya kera nibiki? Ya manyama ya kera, bwa bwibone bwa kera, kakabaregwe ka kera, bwa busambanyi bwa kera, gwa gwanko gwa kera, kwa kutagongwa kwa kera, kakagagazo ka kera, ngo biba biheze. Pasha ngo kubw'ibyo rero si jewe mba nkiriho, ni Kristo abari muri jewe kuko yankunze. Ko Kristo ari muri jewe rero nshange nafise ubugingo bwo muri Kristo Yesu, aho jewe sinzotsindwa. Ubugingo bwacu rero tubufise ku burenganzira. Ndahejeje, tubufise ku burenganzira avuga ngo iki? Buzoba uko tubugize. Tuzovuga ngo ivy'Imana biragoye, uko uzogomba niko uzobigira, kuko ubugingo bwawe urabugendana. Uri wanditse nawe yavuze kuri kakagani koroshe ngo kumuntu kumutama, umutwe uvuga ngo umutama ni kinyugunyugu. Niko nanyo umutwe wico kintu yavuze ngo numutama ni kinyugunyugu, ngo ari umutama w'incabwenge kweri, ngo ibibazo byose bamubaza yaravyishura. Ibi ni bagaca yishura, ibi ni bagaca yishura, gwacaza umuntu w'umusore naha turabafise bakirugwaruka. Ngo mutama, ngo bavuga ngo uri incabwenge ico bakoje cuvye, ati mborangerageze. Ngo je ngenda kubaza ikibazo imbere y'aba bantu, numve kucishura, atego mbaza. Ngo acafata ikinyugunyugu abona, ati mfashe ikinyugunyugu, ngo acarapfumbata. Ngo mutango bonyeshize ikati ikinyugunyugu, byo ndabimenye. Wa, ngo ikibazo gira kabiri rero mbarira. Aha akirabona canke carapfuye. Ishura. Umutama tateze rero ngo mvuge ngo carapfuye aca kirekura. Mvuge ngo kirabona aca cica. Atumviriza, ico kinyugunyugu kiri mu gipfunsi cawe ugifise ku burenganzira iki wawe. Ugomvye kirapfa, ugomvye kirarekugwa kigende. Acararekura ati mutama, nsanze ubwenge bufise. Ehe nawe rero urubanza ruri imbere yanje, ruri imbere yawe, ariko ubugingo bwawe buzoja mu rubanza ubufise ku burenganzira. Ugomvye ni nk'ico kinyugunyugu, ugomvye urabwica ugashishikara mu vyo urimwo, canke ugomvye uraborekora bukidegemvya ukabucira mu maraso ya Yesu. Tugusengera Imana.